umwe ni yo nkuru Akiba Yusuf azwi nka KIRIKOU, uyundi ni Mugisha azwi nka Double J, Bonarangozi undi muntu agitega muri kano kanya bari mu gihugu cy'u Rwanda gushikira saha ntibarava by the gushikira saha abona yuko bagiye mu gitsamo gushigikira mugenzi wabo Nyagoya Innocent azwi nka Yago for canke Yago Pondat umwana wari itabagwe ndashaka kumenya itabagwe ni gisagara ni itabagwe numwe mu misozi iri kure cyane gose gisagara ca Kigali iri bakubwiye kure ro wumve abona nganye no muri rirare naho nyirare shingamano shingamano apana shatse kugaragaza shatse gukwereka mu misozi abo kandi mwishamba okay voilà merci wewe anyway nuko ni kure ariko kandi ni kure cyane gisagara uriya mpeti yavembari oya kubwira ati Jega bisugeje ko ati naje ubwiye wanje kabisa ndi mu fighter ndingo wanje nuko rero yagize uko nyuma kuvuga ibintu bigiye bitandukanye ko vyabaye twabwiye ku munsi waheruka ariko ku munsi wa kabiri mba nihenze gatoyi twabwiye vyabaye kuri Double J na KIRIKOU mu gihugu cy'u Rwanda bona umwe yazimije ko indirimbo avugizwa ko indirimbo ya Yago nyene yongera kandi bamucika amatara bamubwira ati we toka kure undi nawe ko amuvugiriza DJ Philip itagira uko ati jewe umutipe akaramvuruga asherukira yigira hasi nivyo vyabaye mu gitaramo ca Yago cyo kulansa album yiwe yise Suwejo album zabaye kuri Kigali take 2022 2023 abona kandi Double J na KIRIKOU rero bace bidoga cyane ku ma social media abari bibonye bose mwabibonye rero bagize ico bashekiza Rwambo imbeko tugikinda kimwe jembo none twabanza bakumviza abantu ivyo bashaka gushikiriza Double J na KIRIKOU hamushatse tubabwira ivyo uko twabibona kubera ko nahigiye yijo twe twababwiye yuko tuzobamenyesha ico nabo babivuga ko kuko nico kintu cyonyene cari gikenewe kumviriza umwe ni vyari bikwiye ariko kumviriza nabandi nabo twumva ico babivuga mbo abatavyibuka canke tugerageje gusunyuma gato ya Biggie ni Philip tange tugaruke kuri message ya Philip kuri Twitter aho yatwitinze avuga ngo Jay niwe Double J yatinze kuri stage the organizer of the show forced me to play a different song kugira umuhanzi aveho the organizer ninde ni Yago oya the organizer who is the organizer ofete Yago yari mu performer nk'abandi yari mu performer mugabo yafise the owner of the show was Yago kandi agomba kuba ari we the organizer of course kuko show yari gwiwe bro tugende gake the owner ninde Yago organizer ninde okay arashaka kuba yarazanye abandi bantu wala kino kibanza cyo organization nivyo shanda uko bigenda kose the organizer ni nyene show kandi uyo muntu nawe yahashize nta burenganzira namwe yarafise bwo gutanga programme yahawe batavuganye na nyene igiteramo acha aba yanditse avuga ngo Jay yatinze kuri stage the organizer of the show forced me to play a different song kugira ngo umuhanza aveho manager wabo yantutse ibitutsi bikomeye cyane bikunda sanga message ko yanditse bikomeye cyane yanutse ibitutsi bikomeye cyane no stop kugezaho binaniye kwihangana ndamanuka njya gutabaza kugira bamushyire kure yanjye dukomeze message nayisomye ko yanditse reka ndababwira ikintu kimwe aho hantu harimo akantu katameze neza ni gute woza kuvuga yuko organizer forced you how ntashaka kuguforcinga mu gihe ari wowe wagiye kumwitwarira ni gute kandi acagaruka ngo aguforcing how comes monami nivyo shaka ko turashaka gutanga umuco kuri no message no gutanga umuco ku bintu vya KIRIKOU na Double J jengira mvuge ku ruhande rwanje mwabaririmbye muri kumatwumviriza muza no kuraba ino video kuri YouTube channel ya Black FM soyez un peu professionnel Ego nivyo KIRIKOU yaragiye gutanga amaraso yavuye muri diplome remise diplome bavuye mu Burayi baza baruka kanya gato ntibanaruhutse bashike mu mashow KIRIKOU yaciye ayitegura ama diplome kandi mu kiganiro yatanze kwa Yago TV show yavuze ati Jevre mujya musina fise concert ati mugoko yako Yago yamfashije muri ibi aranavuga ati indimbo twarimbanye na indimbo yagaritswe ya Bruce Melody yabari abahungu na Bruce Melody ravuga ati Yago vraiment nibutse kare wamfashije uganda ironke byaranezeye numva no si bya conseil yanje yo kuri remise yanje diplome ariko nkacangira gute nkacankura touch byihuse nkacafata indege njagira gute njago go supporting ariko roje ncanza ngaba abarundi barakwiye gukanura
icambere cyo gitumye vuga ati barundi il faut que muba professionnel niki gute abasore nka Bilman Boy baja kuri stage badafise umu DJ wabo je nibaza ko ico ni kintu naragisiguye rubamba reka n'ubu ndakigusubiriremo je nibaza yuko problem itabaye yuko atamu DJ official bafise canke batwaye ubu ntabafise ubu gabe Zenobino muri wanta DJs uko byagenda kose nimba batagikorana na Zenobino ntibisigura yuko bazohagarika amashow uri kurumva ariko kandi ikindi kintu naco twibukanye yuko buri giteramo cyose kiba gifise official DJ wacu right mugabo kitabuza ko umurindi ashaka kutwarira voilà mugabo ikintu uri kuravuga mu ruhande rumwe nivyo ariko urundi ruhande nago uza gusanga bari kubasuzugurira ubusa basuzugurira ubusa kubera iki nashobora kunyumvisha hariho muri audio canke video muza guplayinga hariho akantu numvise bavuga ngo nta kuntu na kumwe bari kudusaba indirimbo kuri email DJ of the show ari wasaba indirimbo kuri email yasabye indirimbo kuri email nka Double J ibazere ico kintu cuko ni navyumvise mu rumuri rw'amahoro sinzi ko ari ivyo ariko navyumvanye muri ivyo mugenzi wabo umuririmbyi hari mu namakamba yego mu namakamba umuririmbyi mukombozi yagize ikintu ciza cyane cyangyoheye yagize kuri stage umudije ambwira ngo zana indirimbo zawe mukombozi ambwira ngo nta ndirimbo zanje ufise atoya sawa sinza guperforming très bien sim performing yarabizi neza ko ategerezwa kuba hari usaba indirimbo zanje uzi ko nza kuba ndi haje voilà kandi ari uri official DJ iyo ni kosa ya mbere rero Bilman Boy bakoze ese barikoze none indi ko yabasaba haba ikosa ryo kugira iki haba ikosa ryo kudategura bien avant igiteramo cabo bategerezwa gushika kare bakamenya ati nindaza kutuvugiriza ni kanaka eske indirimbo afise zirahuye nizo du performing voilà bamaze kumenya rero ko azifise ako gasuzuguro kazana indirimbo kuri email ako kantu urakumva gusa urakumva gamona email urakumva ako kantu gusa mugabo reka zabasuzuza gitonda ngenda kudana bonaje ngico mvuze ko namwe mwavuze nabumva ijana mvuge ico mvuze ofele DJ Phil Pizza eko nivyo bari mwagiriza ngo bitaka kuva kera kuko ndabashije bya kera twe navyo dushaka kumenya cyo dufatira ivyo tubonye hari ni menshi hariho ko yoba ngo yamuhoye ko yamusavye koraba kayimwima ibyo ni bya kera kandi izo version ni ziri réel ntaho zanditse ibya kera je byarabaye kuri DJ Phil agikora muri Radio 10 igihe Bifes ja kuririmba yakora indirimbo na Tom Close azakora media Tom mu gihugu cy'u Rwanda umwe Bifes se muri radio yasanze DJ Phil utandimba Bifes ni afise niyo ndi bakoze collab atayafise wewe uri muririmbye cyangwa mu mesha bakuru basuringa basuringa dufite Thompson the voice killer aza mu kiganiro nazobya ati nivugize indirimbo ya baje tuvuze indirimbo ya Fizo twakiriye Thompson nani abura ya Fizo we yavugije Rwanda asigiza abarundi iza Bifes nakora igihe cy'ibitamo 30 kwa yakirinde arironza mu Rwanda bati nta kundi ariko kuri background y'indirimbo z'Anyarwanda jiwazi ico gihe rero sasi Bifes yamubaje nk'ubu ntavyo bacenda ngo bafise inzira yiye ubatse no kubyemera ashaka atabigize big deal abantu baratandukana ivyo rero bacha bifatanya n'ibintu byaciye mu unye baje kura bati abandi kuko atabikoye kubanje ngo nawe DJ Phil Pizza kwa official DJ basi mu gihe bose muri team ya Double J KIRIKOU gusama igato natse kwabwira indirimbo bagira nawe kuzakirikare apana ahageze ko kuririmba ngo minjiri muza kuririmba ba KIRIKOU Double Phil Pizza nanye basi nawe nyene yari kuba basi yakirika akavuga ati okay abarinzi baza kwimana n'abana yabaye kwa fishe bose arabazi okay mariste muri indirimbo zinga bose yabwiye tuza kuri indirimbo zibiri bafatwe yabwiye ko uza kuri indirimbo zibiri bose babizi ko aririmba indirimbo zibiri yari kucabwiye ati zo indirimbo zibiri none nizaye yiko zisakirikare na shota natangura wala none mbega ikibazo Jemfis ariko kose mu majamake mu majamake amakosa ari ku mpande zose haba kuri Double J KIRIKOU bafise amakosa manager babiri ariko roje ncangaruka bafise Kimoza n'icegera ca Kimoza ugiye beka kamari manager wabo yego kinakika akagenda umva warashaka mu gitondo of Landry ndabaka gatondo sinzi bon Landry na rinoje wiwe Landry imbazi ko bagera mu giteramo na rinoje wiwe mu gitondo aba yagiye ko naba stage ibere c'est pas Landry seulement hariho n'abandi benshi bari professionnel je maze kubona par exemple iyumvire nk'ubu nka Vishu ariko aragenda guperform kazamba ngo famba ngo ntaragenda ngo famba ngo ntarashika ivyo ni biki bisabondera yaje ibaze ndabira ngo ko yashi ukamenya igeme uti uririmbiki
iyo izo ndimi zibiri ndababwira ikindi kintu naco ikindi kintu burya mutazi naho bakunda kwidoga sometimes ndabatahura ariko kandi kujya nyene Paul yabivuze yuko umuntu wese aba yateguye ikintu azifise impamvu kanaka ndababwiye mu bantu bari so serious drama D1 ari serious na management yiwe D1 ariko je ndababwiye mw'abantu mwe après tout nubwo ari abana biwacu bano basore nabo barafise ikibazo gikomeye cyane cha organisation interne ubwa mbere bo bagiye nk'abagiye kwishura umukozi gusupporting wala nizo gusupportinga ni cyo kintu nakubwira umuntu yaragukoreye ikintu ushaka kumusubiza nawe apana kuba kushatse kumusubiza kwa ari ubishaka we abikwempoje ati ngo nawe nyaruka noneje hose nakutiriye nivyo byabaye ingorero ico ni ikintu cambe nababonyemo ica kabiri aba basore bacu barakoze erreur ikomeye cyane yo guca bagenda bagaca bavyidogera kuri media ya nyene sonye gala envers ibagiro ry'impene mu bisanzwe on les a rachetés barabaguze mu bisanzwe hajyaga mona barabaguze je navye ikigano cyose bigi nakiravye reka nakwereke yagana bya bintu yakunda kuvuga yagoye bona twabaza impene twashadushimire nico kintu cyuka abarundi bibashavuye ngo ibiki n'ibindi ni kintu caje après une dizaine de minutes hafi minota 10 yamaze kuvuga ivyo avuga bavyumva KIRIKOU double hit bose baje basabaza nyene biruka niyumva gute twebwe urumva yadufashe neza yago twari tuje tumusubize mu nkoko ibintu Jean nk'ivyo brand nk'ijyanye ya double na KIRIKOU monami ni brand ikaze cyane gose par contre jewe à mon avis ku ruhande rwanje bari guheza show baca bibiri direct mu Burundi hari amamedia bari gutanga kibigano bakavuga ukuntu bafashwe nabi ikibazo barakiba mu Rwanda batanze media batanze kiganiro kuri media imwe yonyine reka ndakubwira ikintu nyene basanze nyene bataka ibiganiro KIRIKOU na double bakazoza gutanga ikiganiro hano kuri media yo mu Burundi nimwe iyi imwe aribo babyishakiye uzongaye ntayo bazotanga uzongaye yaravuze ngo tuhamagare ngo tubumvirize ati bro don't waste our time turakunda telefone bakatwita ngo turabana babi turakunda kwivuga bakavuga ngo turabana babi abanyarwanda muri buka video ya trendinze bavuga ngo abarundi turabizi ko murabana beza umutima mwiza muzogumane mugo twiga abanyarwanda n'ukuri dufise inzigo nawo dufise nanwo tuzofata tutse muze mutwihangana ariko kandi umutima mwiza mufise turagira gute turabishimira nawo tunabishimira urumva shako kandi kuko ndashaka kunsigurira hajya mu kirundi baraca imigani nuko tutayitahura nta uribwa n'inzoka ngo yitware ku isato wowe nyene show bagusuzuguriye muri iyo show hamanye n'iyo show nyene iyo media nyene ucugenda anyway no nakubutse kandi ko uyu musore yago nubwo yabakoreye ivyiza akatari gake uyu musore yabikora azukazovyiri bien sûr yabagize ikiraro cyo kuja butaka ivyo jewe narabimubariye uko nukuri kuko narabimubwiye ati hano umenye yuko atakintu cy'ubuntu kigihari nakibaho muri internet niba umuntu agufashije kumenye yuko to utarti va payer uzokiriha bien sûr uzoreka kubiriha muri ubu buryo utuze rero kugenda usesanga uryaho de bon aya ma audio sinzi ko tuza gutanga amanya ngo bayumvirize ariko kandi uze gufata umwanya usesanga uriyegano cyo sukirata je nakiravye before nashe je kevye niko ndaza ku kazi ndavuga ati kigara ndakiravye so ntakiravye ko nikireke bisa ko ndakiraba kirikare hameze nza gushikiriza duhambo dufashe dupfugirize gatoyi bimwe mu bice basho gushikiriza kikora double hama cyo tumviza ivyo bavuze kuri mugenzi wacu mu Burundi nga anye wundi ariko kandi tubabwiye yuko najubatse uzi ko nabivuze aje kuri bwiza yaje gutegera aba ami pronoun de gazandikanye nabwiye ati majo bamureka ego ngo musare bwiza wakora mu gihugu cy'u Rwanda yabaye mu best female artist mu Rwanda twatiye ki un journaliste arazi yuko we uri iki we baza gutora agatesha akaza gusheta brand iwe kuri airport aza kugutora arazi yuko nyene tegeza kugira iki ivyaka ibinda kuko ari bingene vyazanye ibibazo hano nyi wacu umwanya vyozana ibibazo sinzi ko mwaravye interview cyangwa sinzi kuri live ya Instagram ya Yumutama Dumba na Satubi sinzi ko mwayumvirije uyu mwanya Satubi mu journaliste ariko habona ari professionnel
n'uwo yari yizeye yavuze n'uwo yari yizeye kandi kibabaje bigaca bivugwa n'uwo tuvugiye akaba ari ariko aravuga yuko atamu journaliste n'umwe ari professionnel abo entre ta master nde nta kundi uravyumva gamona reka gutelefone urumva skiye choquant uyu munsi turiko turafata tuvuga ngo yongo Dumba n'umwana mwiza ngari ka supporting muziki wacu on sait jamais Dumba ashaka gutura mu Burundi kugira ngo abe koni nawe turetse no kubakoni ari koni already kubera ko yaramaze kuronka aho yinjirira arashaka kugarder arashaka kugumizaho ntuze yiwe arashaka kubandanya vugwa reka ndakubwire umuntu ngaha yamuhaye inzira nabo nyene bariko baragenda guponda aba journaliste nibo bamuhaye inzira abo nyene nabo bene wabo nyene bigira ngo naba manager di genre ibintu nk'ibi nibo bariko baraja kudusheta kubera ko batanguye baba manager b'abaririmbyi batangura kubakorera ama challenge babona umengo ni ibintu vy'ubuntu uri kurantahura uyu munsi bo nibo bariko baragaruka bavuga yuko abarundi ataba journaliste inda izodukwegera anyway dufashe rubambo utuvugirize parties zimwe ndavuga bahasha gushikiza ariko kandi Masterland niyo bari hafi Masterland ari karandondera reka twanze dupenge kano ka audio gatoya ariko mbona umenga ni na kanini ariko nacu reka turebe ivyo dukeneyemwo abari ivyo ariko sha gapenge nta kibazo gapenge niko tufumwa mugome guys he must be banned in all event for some time abumvize commentaire kandi abanyarwanda biwabo nawe yarabivuze yuko abiwacu abahe bose batukawe jiwatse reka twumvirize rero ukuntu byagenze ikibazo umuntu naho uri professional birenze muri ibyo nka Double J nashobora kuguha indirimbo ziwe ukazana ukamubwira ngo uzishaka kuri email kandi nibyo byabayeho kandi ikindi concert nabiriya bitara kandi ikindi naco yago iri mwumvise ako kambere umva Jesse nashatse kuririmba indirimbo nyinshi ko yashaka kuririmba nyinshi twari nari kumubwira nyinshi izo zibiri twavuganye zari zaheze deja urumva ukeka ko byatewe n'iki intandaro y'ibyo bintu niye Double J kugira ngo ushyamirane na MC official DJ w'igitaramo ubona byaratewe n'iki nyene hari ukuntu nyene umuntu abashaka kukwereka ko akurenze agashaka kubikwereka nyene yatinge nyene nk'umuntu akurenze nyimba bashaka kumwubaha Philipita agenda mwubaha sindamuzi cyane ariko je nubaha umuntu wari we wese nitayeho icyari urumva ariko we yashatse ko nyene kubinyereka ko ntegerezwa kumwubaha urumva yaraje arambwira ati indirimbo ni zibiri ndamubwira ndabizi uraririmba izahe ndamubwira je ndaririmba indirimbo zibiri iyi n'iyi arambwira iyi ndayifise n'iyi ndayifise ariko ndamubwira iyi hari yindi twakoze yo guperformingira ko itandukanye n'ijya ya original urumva ndashaka ko riyo nza kwinjirirako ndamubwira ndayiguhe gute ntufite iPhone nyiguhe kuri AirDrop afise iPhone ndayibona arambwira ngo muyinyohereze ngo kuri Gmail kuri email urumva aho nyine turi muri show kubera Jesse nayifashe nka show y'ikiraka mvuga ati nazanye ngo mu DJ wanje ngo sinzi ngo ndabise abadansere ngo canke iki yaguru ujya gwa urubanza rw'iwawe twari twaje nyine kugutera iteka kuvuga ati uyu muntu ibi bintu yakoze ni ibintu binini cyane tugomba kuba duhari kumusapotinga twari twitaye ngo abanyarwanda ngo baza kuyifata gute gushaka iki twe twavuga ati tube duhari ku rubanza rwa yako anyway reka tugarukize ngaha neza mbere kandi ababwira ikintu kimwe ni no mu kiganiro bama bigarukamwo aba basore bacu ba Bimani Boy n'abandi bagenda batandukanye bakuri ibiganiro mu Rwanda aka kantu ko kuvuga ngo mu Burundi ngo mu Rwanda ngo turi umwe muri industry kakirimwo uyu muziki w'u Burundi bayi ni muri professionnel mudandaza umuziki wanyu babashakamo amahera nanyu mwaronde mwamahera c'est tout kandi nibisigure yuko naho mwaba muri umwe bidasigaye ko mudashobora gukora na business umugabo n'umugore niba bari umwe nta ma entreprise tuzi y'abagabo n'abagore kandi babana ari umwe ngaha hakaba hariho business bakorana Jenny Kunda Idris wasema vumba Idris ari hepfo yitwa
yitwa Semavumba. Semavumba reka ndebe message yanditse Idris niwe nkunda kugira kumviriza avuga ati ivyunguka twari ivyunguka je niko tudusanga mu ndirimbo y'uri muri gwamo yabigarutse niko tudusangira ibiyere dusangira niko tuvuga mu ndimwe ugiye ko atera imbere ntako datera imbere stakwemerera hamwe mboge gukora okay mbwira yereka ibanga message ya mbere yanditse abajitongo nkaha bano bahungu ba Billman Boy bariko bisigura barondera iki encore kuri nyenesho merci beaucoup wowe nyenesho woni wamwa erega hageze nyenesho wumvise kada kantu yaciyababaza ngo mwiyumvira ko byavuye ku ibatse vema ile tere yari hajya vema oya byose cyangwa yarabyumvise wanashima wibaza ko byavuye ku yaba babizi baba barabivuze gatenda kwe kana kunacyandika umuntu abatumire ategura ingene azobafata nabi mugaruka kwisigura no kuri medium yiwe kandi ahejeje no kubaha inyama barabana habika gusa mugabo ndabikintu kimwe je hano je nza kubashikiye ko ni mwebwe ni aminga ko yabiteguye havyo yateguye byarabaye icyo kabiri naco kuba yaribonye ntivyabana burya sisi kumaze warabimaze gutegura amashuri abizi sose zo mashuri murazizi zise masose menshi ashaka ko atavyabonye gusa ikintu cyo gusa ashaka kwakoze kamakosa je noshikiye kumva bambo babaswe ko ibibaye baje mu bintu bigarukira bace kuko barindiye mena bakanyigira ko rubambo na uri hajya anye kaza mikrofone ngo vuga nabi wari inyama wala icyo kintu nacyumvise kuri Brian yavuze ngo mwe muvuga ngo James amajambo menshi wicaye ngaho ariko winwera akantu cyangwa uravungura bakagutunga mikro ukagumubara ikindi kintu kibaba acha mwese muburaho muvugira murafisi ivyo muvuga babashize inyama imbere babiretse inyama imene yose iri hajya bakuzaniye mikro imene yose iri hajya babazaniye mikro barabahamagaye ni muze muvuge baraje batange baravuze akavura karaciyemo tubandanize mu nzu urumva mu etape yose urumva gasuzuguro uko byagenda bikose je sinovyita agasuzuguro ariko uko byari kugenda kose wowe nk'umuntu wabonye ukuntu byagenze muri uwo mwanya ntiyarafise uburenganzira bwo kuza kubaza wibaza ko byavuye kuki ahubwo amaze kumenya ibyabaye yari guhamagara impande zose zibiri akumviriza uyu akumviriza n'uyundi hama akabashira hamwe nimba ari kubahuza akabahuza bakaca bahita batanga à la maison wibaza yuko yago ainda tegura kuganiriza aba basuru ko yari muri Billman Boy batari baganiriye na Philipita thank you ntibaganiriye reka ndaguhaka agakino uzobandanye kurikirana kugira uzopfa ubonye Philipita kwa yago ikindi kintu naco niba mubona bizocebura nka soriso kandi soriso izorangira nkuko yago uri umwana mubi ikindi kintu naco izorangira nkuko Philipita nazoza kwa yago yarumvise version ya Peter urumva ubu rero naho kubera yumvise araje kubabaza kandi nayo yagarutse araje kubabaza mwiyumvira ko byavuye kuki hypocrisie mon ami anyway reka jewe kintu mbona sinzi ko mumfasha je ndugure ngo telefone ogururi tugomba ngo telefone rabita oguru nibadukanga akora ni tenda bishu reka tugomba ngo telefone mutabasi twakira amapera 3 bagica bivuze ko ibi bintu vyateye polemique nini cyane mu gihugu Burundi amugwanisha mu Burundi habagiye atandukanye ubone ko hafuze amajamo menshi y'abamabe kuri yago mabe kuri double jina kiriku mabe Philipita baramutuzongera ngambiki bari mu birenze rero uko biri kose nyanko badukurikirana mwumvise aho bihagaze ndibaza bafise muyamwe ico mushaka gushikiriza cyamwirekera mu telefone amazi babireke yakamera bunwa nkaka yo telefone ubazike cyamuvyirekera mbese oya ni guterera iciyumviro abi wacu iciyumviro gikuru nuko baca bataha akaburungu setu bagatekana cyo cyiyumviro gikomeye barawukozemwo urabaturira ni bakureba wivuze c'est bien asante sana nuko 6569 amstatu ni chef 35 amstatu ni chef